Juste Gaël ni Juste Gaël, Judy CAEL ni Judy CAEL, umva biratandukanye. Ariko mbe ujya muntu we yadutwaye wamurisha ngaha. Ko niwe wamurishe yasigaye. Bon, yatanguye kwemeta mugabo atabiganiro bari muri 2013. Kwemeta no kugira iki? Iki ni ikiganiro cy'ikirundi. Yahisiguri. Ubona ko nambaye no kwitsintoki nyene zibiri. Wari uyikuriye. Iyi ni ya mariage. Banzu twishu. Urutoki rwa mariage noro. Niyo mpamvu bayita annilaire. Annilaire. Okay. JUDY CAEL akira micro umbaza ikibazo. Kimwe gusa. Yeah, like the way he made it. Apana ubwiza gusa. Uko ndi tukunda bishima. Puff. Ta. Kat kobita yes bakunze wa Free TV nikoresha umwanya nta wundi murabona neza ko turi kumwe n'umwigeme umwigeme yasanzwe ari muri industry ya +257 mesha makuru mugenzi wacu n'umudamu nituzi ko ari umudamu canka ari umufiye ariko vyose ngira turabimenya ari abatabizi neza biteje di neza umeze neza nabigenda nkoragira biguma mu kiganiro canke murabikuramo Sindi umueditere je mbona nivyo nigira abishiramo atabishiramo biramusha ariko murambura mu bigano byinshi sanga yabishizemo mbe nagize ngiki ntabyo ushobora we ntabyo wabonyereye nabibonye wewe wabonye inyamatavu entreta amatavu ndi nyana rero yes uyu rero ni JUDY CAEL akenshi je yo duhenda kunda gusanga namwise ngo Juste Gaël uyu munsi nihenze nkakwita Juste Gaël ntacu uzombwiye bon sindi Juste Gaël ndi JUDY CAEL oya JUDY CAEL nyene ndasukunda gusanga byinshi ngase cyo kimwe guys hariho Juste Gaël ni Juste Gaël, JUDY CAEL ni JUDY CAEL, umva biratandukanye. Ariko kuri babantu batize badafite amenya kwiye mu kanwa. Ego umuntu afite amenya adakwiye mu kanwa. Usanga Juste yagize ngo JUDY. Ariko mwe kubera mwize muri aba intellectuel usanga nyene amajambo muyagorora neza. Oya. Umeze neza ariko. Ego ndashima vyo muko biri kose. Ego uno munsi rero jewe simbesha urazi ko ntabesha. Tuvuye kwakira ntuze Francine NIYONSABA. Ego. Francine NIYONSABA kandi wewe niwe umengo wari imbere. Oya. Wari imbere mu bintu vyerekeye itunganya ry'abamenyesha makuru bagiye kwakira Francine NIYONSABA. Aranteranyije n'igihugu. Okay. Oya, wari imbere. Ego. Mbe ujya muntu we yadutwaye wamurisha ngaha. Ko niwe wamurishe, niwe wavuganye nawe, niwe waruturongoye mu bisanzwe twe twari n'abarezi. Bon, bus imwe twayiri hasi 20.000. 20.000. None kwereka utabitubwiye tutarinze kubikubaza inbox kwereka utabitubwiye hajya ati bakunze narishe 20.000 ntihagire abaza kunteranya ko je nagira ngo warishe nka 200.000 urumva yuko nari kuba nihenze. Oya 7.000. Nta yasigaye none umaze kutubwira nombe uratubwira neza oya bivanye na projet nta yasigaye iyo asigara naho ntiwahomye ko oya le boss était vraiment franc 120.000 abari 120.000 umva watuzungagije kuzuba tanaga amazi nta namazi akanyaduha cyavre ntojeje kujya bitumuraga we n'amazi Chagushaka ndayivuge byose. Bareka gutobora ingoma. Naje nari nibagije. Ariko rero bakunzi wa Free TV, uyu JUDY CAEL, je ndamuzi nkiri umwana ndamumva kuri Radio Colombe. Aho rero ndagusumbye ngahe gashi. Ushobora nta myaka unsumvya ku myaka ariko mu kumwuga uransumvya imyaka. Okay. Narakumva kuri Muzembe waravuye. Oya. Ndi. Ntugikora. Radio Colombe bujya yavutse cyane. Bon, yatanguye kwemeta mugabo atabiganiro bari muri 2013. Kwemeta no kugira iki? Iki ni ikiganiro cy'ikirundi. Umva uzanye metage ibiki. Bon, yatanguye kuvuga ku murongo wa FM basi siko bavuza bijya uhora wumva ngo iradio ni muri ese bavuza indirimbo umwanya muremure muri 2013 mu kwezi kwa11 umva niho twaciye dutangura natwe ama formation kuko twatanguranye nayo muri 2013 hama kugurura ku mugaragaro muri 2014 mu kwezi kwa gatandatu aho nyakwigendera mukuru w'igihugu Petero Nkurunziza niwe yaje kwiyugurura ku mugaragaro ya ego yatubwiye yuko yuguruye muri 2013 niho yatanguye kuvuga ariko 2014 kirashinga imizi eske target ya Radio Colombe yari yo gufasha
ugwaruka rwo mu Kamenge canke yari yo gufasha ugwaruka gose muri rusange? No, Radio Colombe radio yazanye kugira ngo ishobore gushigikira ugwaruka ikarurongora mu gutsimbataza amahoro n'iterambere ya. Okay. Barayatsimbataje no urabishingira nako bayatsimbataje. Bon, uravye vraiment na Centre Jeune Kamenge icivugo cayo ni consolidons la paix. Urumva nibyo nyene bacobagira mu ndibaza biraboneka uje muri centre nta byamoko nta byukangiye muri kande travail baraduha umuceri. Narajya umuceri mu narajya umuceri mu n'ibitunguru kuva ryari nakoze muri 2010 11 na 12 jusqu'à nakora kandi kanyisha narakora na zitanu wari kumbona gute kandi nari ntoze nari bwabekoresha umwanya mfite bwatanga gukoresha umwanya ariko vraiment je ndashima Centre Jeune Kamenge ikigo Centre Jeune Kamenge ndagikunda kandi ndagikunda kubera mba mu Kamenge yaba naba mu Kamenge sinogikunze Kamenge ego JUDY CAEL wewe uri mvukira hehe mu Kamenge amaje muri twinyoni ina kartira shisha bako ni kuri komedi karti we hano ari none iwacu ijya karti none siyo yegeranye no ku mapapi kubambanda hariya kuri yonze nukuri kw'Imana ijya karti ubusambanyi buharimo JUDY uravyemera ariko ivyo sinzi sinovyemera ijana kujana ko sindababona mugabo biravuga ariko uravyumva ego urukurukuru niyo nkuru oya kandi rero oya hariho urukurukuru hakaba hariho n'inkuru kuko hari igihe urukurukuru usanga atari yo nkuru rero nk'ivyo bimenya nk'abo baba birimwo nk'abo baba babikora mugabo je ntavyo nzi no est-ce que JUDY CAEL twinjire muri vie yiwe JUDY CAEL yipanze gute umugabo wiwe ni bon ni fresh none JUDY CAEL impeta yikuye ndamufasha ni zibiri none imwe irasanzwe isigura iki isigura ubona ko nambaye no kwita intoki nyene zibiri wari uyikuriye iyi ni ya mariage urutoki rwa mariage noro niyo mpamvu bayita annilaire iyi nayo uru nago kenshi bagwambara ko impeta ya dote niyo nanjye nambaye kuri zibiri bwa ndahava mvuga ngo narahukanye bazi ariko rero tubwiza ukureti wari uyikuriye iki oya ndagakura akagasubizayo normal ariko byari ibyo nari niketse ari byo nari niketse byo wikeye mumva uyo ni umwikeko wawe si gwanje umva Jesse je ego JUDY CAEL uyu mwuga wubona gute uyu mwuga w'abamenyesha makuru wubona gute kuri umwuga muri kino gihe vraiment babaye benshi oya sinovuga ngo bagabanuke ko kugwira bituma na map tujako kuko kare arige kanshi ugiye kwandika Burundi no muri Google vraiment kugira uburonke ni hata cyari kibazo mugabo unye rero urumva biriko biraza benshi bariko barakora benshi bariko baribonekeza then it's good babanda hamwe nimba hari n'abandi babishaka vraiment welcome JUDY CAEL abamenyesha makuru ukuntu bakora gutandukanye par exemple wewe ukuntu nukora nkanje jewe sinkora nkawe ubona ari nikiye kintu cyo bakibituma dukwiye gukora kumwe nkuko nyene kwicara ati bakunzi turabaramukije turababwiye ati ukuntu kucanke dukenyene kuza nyene kunyene dusaragurika nyene nkuko nyene bon umuntu wese afise ukungena ameze muri kategori ziwe mu buzima bwiwe afise ukungena yaremwe rero biragoye ko twokora bimwe nka jewe ngiye gusaragurika nkuko kubawe sikuvuga ngo sinobishobora ariko sishobora kubimentena uwo mwanya wose ubikora rero sishobora kuca ndabikora mu gihe ntashobora gufata uyu mwanya wose ukwiye niyo mpamvu rero ntushobora kumbwira ngo dukore ico kimwe ico kica kigorana yego ariko none urabikunda aba bantu bakora nk'ibi bintu bitandukanye n'ivyo ni challenge imwe mu zindi kandi baratuma tumenya ibintu byinshi ku mwanya bigatuma kandi tuba twiyumva turi ukumva iyo uri kurakora ikintu ukabona hari wundi aje agikora nkuko wowe utagikora biragutuma uvuga uti no attends reka ndabe nkurikirane ngene nakora ibintu nk'ibyo mba ni challenge imwe mu zindi kandi ni byiza okay JUDY CAEL akira micro umbaza ikibazo kimwe gusa yego umbaza ikibazo kubera ikizina akoresha umwanya bigisumba ubustari izina akoresha umwanya ni izina nisanzemwo ariko ni izina nkunda je nyene nasanze rero ryakuze gusumbya je kuko narikunze gusumbya uko je nikunda yego tayari kubera iki JUDY CAEL izina JUDY CAEL si busy bandanye yego wari kwamagarana simbizi n'umugabo wawe
nagira ya ni mwene je no comprendre. Okay. Izina JUDY CAEL iryavuyeko. Ni bon mana yanje. Bon iryo narimenye igihe navuka. Mama yambwiye ngo ni mukuzine wiwe yarimaye kwa ibintu nk'ibyo. Urazi iryo zina yuko je ntarikunda kubera iki? Atari umuvyeyi wawe yakwisira izina. Ni nka jewe izina ryanje ry'ukuri abavyeyi bampaye. Si abavyeyi bari impaye. Je naravuze haca haza gatama kamwe karaza ngo uyu mwana ngo mumwitegire ko nitwa Gire mu buzima busanzwe. None iryo zina sindarikunda kubera si mama yari inyise si papa si muyomba si shangazi. Burya iryo zina JUDY CAEL ntihojyanka kubera atari abavyeyi bari kwisi. Nimba hari izina nkunda kwisi nzima ni JUDY CAEL. Burya CAEL ni kuvuga CAEL. Bon izina ryanje ryose hamwe. Oya CAEL ni. Kandi ibintu yego. Oya je nshaka mpere kuri CAEL. CAEL ni CAEL ni comment dirais-je? Ngenda kivuge mu kirundi kirara umusozi. Umusozi mo. Ni mo iri muri Moheha. Muri Italie. Muri Italie. Okay. JUDY ni mo œuvre. Ni giheburayo. Ya. Bakunze Afri TV. Jewe ngiye gusanga JUDY CAEL atari umurundi. Jewe. Ni umurundi kandi nzomwitwarire he. Nukuri nibagira classement bari abajournaliste batara barundi. Wowe nzogutanga bakwirukane bagufute. Kutambaje izina Kirundi. Igikirundi. Namaze kumva ko utari umurundi no kubaza ivye Kirundi. Izina ryanje Kirundi. Ni witwa Margarita JUDY CAEL. Ndakwiyamye. Nitwa Gihimbare. Gihimbare. Canke Gahimbare, Gihimbare. Urazi yuko wewe ukiri umwana wari mubi. Bavuga ati niki ni Gihimbare nyene. Nuko ifoto ntayigenda kwerekana yari mubi. Bavuga ati iki ni Gihimbare nyene toka kure. Ariko burishimira ingene umeze ubu. Yeah, like the way he made it. Apana ubwiza gusa. Uko ndi tukunda bishimye nk'Imana. Kandi urafite umutima mwiza. Bon, bivana n'abambona, arabavuga ko ndawufise, aravuga ko ndawufise, rero cyabivana na. Kuri jewe rero bakunze Afri TV. JUDY CAEL nta mutima mubafise kandi turabasezeye cyane. Bye bye.